twari tuvuye ku kiraka cyo kumutanga side cyo guserva umwe wese bari bamuhaye bitanu tuca tudesida kuja kunywa moya kuri Nobel turagenda turanywa ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane hacaragara ko twahimbye tugeze kwibarabara turisopa kugira turabe ko twofata taxi dusanga nta numwe asigaranye n'ugwa Kongo tuca tuhoba obligé kwajya n'inguru turahadida yo bamwe batangura kugurura kwatine kugira akayaga kabe kose tugeze kuri kwa Kalede finale umupolisi acara dufata turisigura turavuga asha nukuri yo munsi twari inspire ibintu twavuze sinzi naho twabikuye twaramusiguri acara turekura turabandana tugeze mu Ngagara tuze twumva asha umugenzi twari kumwe ngo twicare tumwe moya turamubwira ati ari tumwe tugenda n'abaguru uko badusuye kwiga aho urafite amahera tuze tubona koze mu ibokara yakuye Ego igikino mu majambo makeyi ni igikino kivuga ku buzima bwa Ngagara. Tukivuga mu mice itatu itandukanye y'imyaka. Igice ca mbere kiba muri 1998 gushika muri 2020. Iki naco kigara muri 70 gushika muri 98. Iki naco gatangura muri 52 gushika muri 70. 52 kuri ariho ukafe bavuga basitwa ko ari ushobora kuba yaratanguye kuvuga. Twagiye turavuga n'abantu batandukanye babaye mu Ngagara, hariho nka Candide na Nyandwi yabaye kuva kera, hariho Atanazi yabidufashijemo cyane, hariho na Tony, abo twese twagiye turavugana batubwira Ngagara kuri bo niki mbega bakira abana babaho gute n'ibiki byabaryohera ni gute baryoherwa. Ibyo bintu rero tubishira hamwe kugira dushobore kugira ikintu gituma Ngagara aje kwiraba abona ibintu byiza bya Ngagara, ashobora kudefinisa Ngagara kubwiwe yego. Vous qui pouvez m'entendre, moi et les comédiens ici présents, écoutez. Ceci est un long voyage à travers le temps. Ou l'histoire comme vous voulez. Mais retenons ceci. C'est un long voyage à travers ce quartier. À ce jour du 19 février 2020, ce quartier aurait abrité, vu partir, élevé, éduqué, fait danser des millions d'âmes. Comme je suis jeune, peut-être que les jeunes bakuze batubwiye uko bakina ingene vyari bimeze n'ivyo twumva nk'inkuru muga ko babikinye muri théâtre. J'ai compris que peut-être ari byo si ibintu imboga yo mu Ngagara ari ntore n'ingene abana baho bakina un peu that bagenda bakina ibintu hama bazi ko bagenda gukina par exemple bazi ko mugira bitemewe bagashika bakubitwa mbwa bakavyemanga parce que that ni ibintu abajene benshi twabayemo abana kuja gukina ahantu muhira batakwemerera hamutashobora gukubita mu gukavyasuma aho rero abahungu beza biyemera bakibarondera imyembe myiza kugira ngo bayishira bamikazi si bose baja kurira ibiti kwa mushamba abakobwa biyemera twakumagurira bayikuzanira muhira Chega kumi sinaja kurira bikwiye handi rero ihanze umuhungu ihanze babiri naro umwe umukozi Ça y est! Ça y est! Ça y est! Ça y est!
nk'umujene ngaha mu Ngagara nabonye ko il y a une partie de mon histoire. C'est vrai ko bavuga cyane années 50 70 70 80 mugaje amarealité bavuze natwe twarakuyemo kujya ku maroda kujya gukina imipira ubonye ibintu by'uko abajene usanga duhurira ku marigara bon naho atari sana yuko umupeti yagize amakosa agasanga uwo kwanaka yahanywe n'umuvyeyi wo hariya ni ma réalité nubakibaho kandi vraiment ça traduit la réalité au Ngagara. J'ai déjà entendu ça au théâtre. Soleil avec éclat chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Igikino twagikinye kubera hariho festival ushobora kuvuga mu Faransa mu babarire festival imara indwi yatanguye kuwa mbere izoshika ku munsi w'Imana. Iyo festival rero ikivugo cayo ni théâtre et histoire ivyese hamwe na kahise. Kahise rero ikawujumbura niko tugenda turaca hirya no hino kugira tubikine tubyereka abantu batabizi n'abantu bashobora kutubwira kugira ngo ducreve ivyese bituma umuntu ataributsa kandi amenye igisagara ca Bujumbura ngene catanguye.